Aha ni mu ntara ya Gitega, komine Gitega, quartier Bwoga, aho iyi nyubako ya etage tuvuga yuko ari inyubako igezweho, igeretse incuro zine. Rero twashitse dusanga umu engineer, reka tumwegere atuyagire, atubwire vyinshi bitandukanye. N'amahoro neza, turabaramukije. N'amahoro neza. Mwoshobora kutwidondora mukatuyagira vyinshi bitandukanye bijanye n'inyubako muriko murakurikirana. Murakoze cyane. Yego nkuko mubibona, aho mwadusanze ku kivi, jewe tuko turavugana yitwa Ntirandekura Claude, abandi umuyobozi wa company Societe Electrique, kwa nayo iko irakurikirana ibikorwa by'inyubako byo ngaha Igitega, quartier Bwoga. Inyubako igeretse kane nkuko mwabivuze, ikaba igizwe no mu kuzimu, n'inzu yo mu kuzimu hamwe n'inzu ya mbere itangura etage. Ego biraboneka yuko ari inzu nini kandi yubatse neza nkuko tubibonesha amaso. Iyo societe yawe urongoye ni nkihe ntambamyi mushobora kuba muhura nayo mu gihe muriko murakorera hino? Mbe societe yawe bisanzwe ifise imizi canke icicaro muri Gitega nyene? Murakoze. Societe yacu nkuko mutubajije, icicaro cayo gikuru kiri i Bujumbura, aho benshi bazi nko munsi yo Pandadaye muri Asiatique, Avenue du Lac Tanganyika, imiruhande y'ibanke BHB. Kubahazi ni etage bifatanye, igeretse kabiri. Muri etage igira kabiri, ibiro nimero 15, akaba rero dufise icicaro gikuru ca societe. Ariko nini Gitega tukaba dusanzwe tuharangura imirimo itandukanye, nko mu bijanye n'ivyo gucukura amabuye, kuyahingura, gukora amatomete yo gusasa. Nkuko n'ubu aha mubona duhagaze, tugomba kuhasasa n'amatomete tuhasasa, akaba amatomete ahingurwa na societe yacu. Uko mubibona aha tuko turatangira kino kiganiro. Tutarandiriye gato twashatse mubanze mudusiguriye iyo electric, womengo ni jambo rinini nubwo turivuze mwanya muto, ryoba ari jambo riri mu mpfunyapfunya? Murakoze cyane. Ego electric mu rurimi rw'ikinofunofu bisigura ni entreprise d'exécution de travaux d'ingénierie civile. Mu Kirundi ni shirahamwe rijejwe ibikorwa by'inyubako, by'ubuhinga bw'inyubako. Ego niko twogisigura. Ego ndumva mufise ibikorwa vyinshi mukora atari kubaka gusa. Ubwo ntivyo babigira intambamyi yo kuvuga muti ko turiko turima amabuye hariya, ivyo kubaka tubanze tubihagarike canke tugire uko? Mubigenza gute nka organigramme yanyu muri team nini? Birumvikana mubigenza gute? Murakoze cyane. Kuco kibazo mutubajije, muri societe ntabwo mbona ngaha nk'umuyobozi wa societe, ntabwo ndi umwe muri societe. Turafise icegera, turafise cabine technique aho aba engineer bakorera, nk'ubu bari mu biro bariko barakora ibindi bikorwa vy'ivyigwa. Turafise abakontabure, turafise abajejwe ivy'ubudandaji z'ivyo bibindi dukora, ibi dukora byo guhingura amabuye n'ibindi no gucukura. Rero turafise n'abachef de chantier, turafise abajejwe abakozi haba ngaha ku mashantier yose atandukanye. No kuvuga ko kugira ibikorwa vyinshi bidasigura ko hari igikona kimwe gipfa, ko natwe nk'abajejwe kugwikiranira hagufi, natwe twama hagufi yaho ahantu hose tuba turakorera ibikorwa ku mwanya ku mwanya. Ego turashobora kubaza ikibazo kivuga kiti, mbega nk'umuntu abakeneye yo batora amazina? Yego twayumvise, mugabo societe nayo twayumvise, ariko yo batora gute? Inimero, ama email canke izindi mbuga ashobora kuba yo basangako? Murakoze cyane. Nimwaja ku rubuga rwa site muraza gusanga ko mugafyonda mugakirika electrique, muraza gusanga ko ibyo turangura. Mukaja kuri Facebook naho nyene mukaja ku izina electrique, mukaja kuri Google muraza gusanga ko imirimo itandukanye turangura atari ngaho Igitega gusa,
ahubwo myinshi tukanayirangurira mu gisagara ca Bujumbura, naho nyene mwaja kuri YouTube, naho nyene mugakirika mugafyonda subscribe, muraza guhura n'ibikorwa byinshi societe yacu irangura mu iki gihugu cy'u Burundi. Rero nka twebwe dukorera chaîne ya Magagi Burundi turabashimiye kumva abantu mufise ibikorwa nk'ibi by'iterambere ry'igihugu, inshuti, imiryango ndetse namwe mukiteza imbere muri rusange. Rero tubasabe nk'ikintu wobwira abantu bakurikirana chaîne yacu ya Magagi Burundi. Murakoze. Icyo twabwira nk'abantu bakurikirana nuko bogira s'abonner, bakagira partage, hama bakazabagira na commentaire ku biganiro byacu. Rero turabashimiye, tunabakengurukira kigoro mwakoze, mwari mufise ibikorwa byinshi mwe murakora ariko mwaduhaye umwanya kugira ngo tuyage. Rero turabashimiye, mukama bahezagire. Turabashimiye namwe, murakoze. Societe yanyu ikomeze itere imbere. Murakoze. Komera.